Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, ndabashimira uburyo mwitwararika gukurikirana ibiganiro vyacu. Jewe ndi David Tuyisabe, benshi muzi nka Kibonobono. Ndamaze kubona abantu benshi bandika bavuga ati David turagukurikirana, kandi abarundi nibazangira ngo si abarundi gusa, hariho ukuntu bagenda bukebuke mu bintu kubanza bagashishoza. Rero kandi nanje ndabishima kuko iyo umuntu aje atabitahuye neza aca tubaza ibibazo vyinshi, ugasanga tuguma dusubira inyuma. Ariko ari umuntu yabanje akitonda akadukurikirana neza, arateba akumva ivyo turiko turakora. Rero nshimye kongera kubasangiza ikiganiro kugira ngo mbanze ndabasigurire ikintu kimwe. Mu ntango abantu benshi bagenda barumva David ndababwira ivyo tuzokora, ibigiye gukorwa, hanyuma rero bumva mvuga ibintu vyinshi agacavuga ati none uyu muntu ahagaze hehe, kwereka adakora ikintu kimwe kibanza gihere. Ariko naravuga ati jewe kugira ngo untahure canke kugira ngo twebwe udutahure nabo turi kumwe bose, nuko ubanza ukanyegera tukayaga. N'ubu rero ndazi abamaze kunkurikirana batahura neza ivya economie sociale et solidaire, uko twabibasiguriye, uko tubisigura muri groupe za WhatsApp z'abanywanyi. Je nizera yuko abo bantu gushika barankunda, nambo nkunda uje kuvyandika muri commentaire umbwire ati turagukunda, canke naho bunyanka uje kuvyandika muri commentaire. Ariko abankunda benshi nabamaze gutahura ivyo ndiko ndavuga. Rero kubera uko kuntu mwagiye mubona urenga turavangitiranya ibintu, bamwe bagacavuga ati none nagira ngo yahamagaye abarundi barime Kibonobono, none ivyo bindashizemwo navyo nibiki? Iyi ni programme, ntabwo ari projet, ni programme. Kuko iyo tuvuze projet tuba tuvuze go projet, umugambi umwe kurima Kibonobono vyonyene. Ariko tuvuze programme ni usanga kenshi haba harimo kiya kintu bavuga ngo ni chaîne de valeur. Chaîne de valeur, urarimye Kibonobono ubwa mbere, hanyuma uracimbuye, uragikuye hariya mu murima, urakizanye ugishize mu ihinguriro, muraskeye Kibonobono, hanyuma muronse amavuta mukaca muyajana kuyakoramwo ikindi kintu n'ikindi, hanyuma amarezidi nayo mukaca mugenda agakorwamwo umwavu. Urumva usanga hari ibintu birebire bigenda bikurikirana kuva hariya kugeza aho vyahinguwe bizogarukanwa kw'isoko. Rero muri programme naho ana nk'ubu turi abantu umuriyoni nk'uko twatanguye tubivuga, dutegerezwa gukora amaproje menshi. Programme n'amaproje menshi aba afatanganye, ariko yose agamije gutanga resultat iri positif, agamije gutanga inyishu nziza. Kubera réussite canke kuroranirwa mu vyo uba uriko urakora ntibiva ku kintu kimwe, usanga ari urukwegane rw'ibintu vyinshi vyagiye biruzuzanya. Nk'ubu rero igitumye mvuga aya yose, hari umuntu mbere kugira ngo ndababwira ngo ntibishishikare rero kubacanga. Mwumvise David ariko aravuga kurima, mukaja mwumva azanyemwo ivyo gukora amasabune, mukaja mwumva azanyemwo igihe tugira iyi Kibonobono Media, abantu ntibavyumva, wumva none ngo ivyo navyo nibiki? Kumbe je narabona yuko abantu tutera tugwira, dukeneye ahantu zo turacisha amakuru, kandi n'umutahe twakoresha kugira ngo turonke ibindi menyesha makuru, turonka dushisha amakuru wari munini. Urumva rero niyo tuba turiko turavuga tugashiramo iki, hari umuntu ngo none kumenga ngo bibaye vyinshi.
or ni porogaramu ibintu byose biza kugira ngo byuzuzanye. Nk'ubu rero turiko turakora amasabune turiko turakora twifuza kuronkamwo inyungu zihuta. Nk'ubu hariho abantu bagiye bashira imitahe mu masabune ku kwezi bararonka inyungu y'ibice 5%. Hanyuma natwe izo nyungu ziradufasha kuriha amabiro, gutanga agasabune ku bakozi, ku kwiyunguruza dukora, aha dutonda kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, haraho biba ngombwa ko dufungura hanyene. Umva izo nyungu ziba ziradufasha kwikenura mu byo tuba dukeneye mu gihe ikibonobono kitarera. None rero kandi isabune twakoze ni isabune nini ikundwa cyane, turi n'abanywanyi benshi bisaba yuko hirya no hino bayigura. Muri uko rero kuyigura uca usanga bisaba yuko twunguruza za sabune. Tuzunguruje rero aho tuca dukenera imiduga, tugiye gupakiza kuri iyi miduga y'abandi bikora mu ibarabara, uca usanga turiko turakoresha amahera menshi. Ariko kandi ugiye kuraba muri Inasco cyangwa muri Kibonobono, iyi miduga nk'iyi ya Maprobox, imodoka za Kagongo, natwe bwo turashobora kuzigura kuko imitahe ni mwebwe muyizana canke n'abantu bayizana. Winjiye ugatanga 12,000, uwundi akatanga 12, undi 12, undi 12, usanga yagwiriye. Usanga turaguza imodoka, turaguza itongo, turubatse ihinguriro, n'ubu turafise izine nini cyane ngaho iriko n'abantu. Rero nkaha tugiye kunguruza rero ibidandazwa vyacu dukoresheje imiduga y'abandi, kandi natwe dushobora kuyigurira. Nubwo twoyigura rero usanga dukeneye abashoferi. Ntidushobora kurondera umushoferi wo hanze, kandi natwe dufise ugwaruka abantu bashize imitahe ngaha twashobora kwigisha bakaba abashoferi. Kandi dufise abantu bakora muri Kibonobono, nihereye ko n'abandi bose turi muri Kibonobono twamaze kwihebera Kibonobono, tuba dukeneye kwiyunguruza. Rero usanga je David nari kwinyonga nkatahana n'abandi, canke tugatonda ku kazi mu modoka yacu, canke tugiye kuri tere, umwe yari kunyonga imodoka, tutarinze gukenera uwundi mushoferi ahembwa amafaranga kugira ngo tube turayapunguza. Rero mu gihe biba bikenewe yuko twebwe nyene ari twebwe twishikana aho tugiye twiyunguruza, ni vyiza yuko tuba dufise ubushobozi bwo kugendesha imodoka. Hama mu gihe bariya bandi mu gihe ibidandazwa dukeneye kuvyunguruza dukeneye umushoferi, ni vyiza yuko duha amahirwe ugwaruka rwacu nago rukiga kunyonga imodoka, tukarironderera permis. Cyane cyane bajya abana barananiwe n'amashure bakagaruka nko mu w'icenda, usanga bakiri bato ubigishije kunyonga imodoka bashobora kubimenya. Hama bagaca baronka akazi ngaha muri Inasco, bakaja barajana isabune, umwe mu Cibitoki, uwundi Muyinga, uwundi hariya, uwundi hariya. Urumva ko naho rero twaciye tubona ati n'ubundi kubigisha tuja ku ma Autoecole y'abandi, kandi natwe tubishoboye. Ubu rero kugira ngo ibyo byose ko twebwe iwacu nta kintu na kimwe gisohoka, ibyo dukora byose turishorera. Aha nitwaguma tugwira muzobona ingene ejo aho bukera n'umuntu akeneye kugira mariage azotora umukobwa wo muri Kibonobono, nimba ari nk'umusore azocagura muri Kibonobono, hanyuma mariage akaca yikorera muri sare ya Kibonobono, yakose imiduga muri Kibonobono, akaryama ku gitanda cyakorewe muri atelier de menuiserie ya Kibonobono, akubakirwa inzu, ibintu vyose gushika ku rubanza, gushika ku kanyuma, na bamwe baryosha imanza, bamwe mu birori, ugasanga bose nabo muri Kibonobono. Urumva rero ko kwishorera. Ubu tugiye gushiraho ishure ryo kunyonga imiduga, haziga abantu bo muri Kibonobono, tubarondera amasertifika tubafashe n'ingene bashobora kuronka ama permis de conduire.
hanyuma bicare ngaho ubwo bumenyi babwicarane kugira ngo nahato bari muri Kibonobono bashobore kuronka n'akandi kazi mu yandi makampani kuko ubushoferi nabwo n'umwuga kandi utunze abatari bake. Ejo rero nimwabibona nimutse mubango na David ngo araducanga nungwa kumagira ngo ibintu byinshi oya si ibintu byinshi aho tuba dushaka yuko tuguma twishorera ibintu byose bigume hagati muri twebwe kuko ivyo tuba dukeneye iyo tubonye iwacu biriyo tusha tubitora aho nyene. Mu kurangiza rero kino kiganiro ndakumenyesha yuko tugiye ku vuba cyane gutanguza ishure ryo kunyonga imiduga turayifise ngaho bazigirako ikibanza bazigiramo turagifise turindiriye ko uruhusha rusohoka hama rero tuje tubimenyekanisha hose ko ishure ryo kunyonga imodoka ryuguruwe mu makoperative ya Kibonobono na Inaskoki kandi nibaza yuko no mu cankuzo nitwabona yabashikana akeneye kwiga tuzobarungikira imodoka bigire hariya nyene ubwo bumenyi babwicarane. Tutibagiye kandi yuko company terikura dukeneye abantu bateguye neza hagiye kuzokurikira n'ayandi ma centre de formation ayandi mashure tugiye kandi kuzugurura aho abanyeshure bacu ugwaruka rwacu abakozi bacu bazokarihirizwa ubwenge mu bijanye no gukoresha neza igikoresho nyabwonko ordinateur twongere kandi tubigishe nakongereza ivyo rero byo nzobibabwira ikindi gihe ariko burabishiramwe mu mutwe yuko tugomba kwiga kongereza na nyabwonko kugira ngo tuje ku muvuduko umwe n'ibindi bihugu mu iterambere. Mwari kumwe nanje David Tuyisabe, inyuma ya kamera hariyo Desire Konate. Imana ibahezagire. Ndabibuse yuko ahantu yicaye ni kuri biro ya Inaskoki. Karateye igomwe abajene abamama inkumi n'imisore n'abagabo nka Konate n'umugabo na je umusore bambaye neza costume bari bambaye neza kila muntu wese imbere yiwe na machine yari indoto yanje ariko baracari bake nifuza kuzobona abasumbabo mu gihugu cyose mbona abantu banezerewe bataha bariko baratwenga bavuga ati ukwezi kugeze canke sindari nzara ndafise ico nkora bakunda igihugu cabo kubera ko kiriko kirabagaburira. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.